Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mukadukurikira kuri doshera ya YouTube ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino. Namakuru yihuta ku basirikare barenga 8 b'u Burundi bahungiye mu gihugu c'u Burusiya. Abo basirikare barimwo intwazangabo, abaofisiye mu nzego zo hejuru mu gisirikare c'u Burundi, abo bakaba bahungiye mu gihugu c'u Burusiya inyuma yaho bahawe misiyo yo kuja kurondera ivyigwa, kwiga ndetse no kuronka imyimenyerezo ya gisirikare ihambaye ku rwego rwo hejuru mu gihugu c'u Burusiya, ariko bashitseyo bose baca barahunga. Kuri ubu ngubu bakaba banyegeye mu gisagara ca Moscow mu gihugu c'u Burusiya. Vyagenze gute? Niki catumye izo ntwazangabo zihungira mu gihugu c'u Burusiya? Perezida Ndayishimiye agiye kuvyifatwamwo gute? Ni mu gihe hari ubwoba bwinshi mu Burundi kubera ko uko igisagara ca Uvira kigenda gisungerezwa n'abagwanyi ba M23, birateye ubwoba Abarundi cane kubera ko babona ko ariko kuka kanyuma bari basigaranye ko guhemeramwo, kubera ko abasirikare b'u Burundi ndetse n'aba FDLR bafatanije na Wazalendo n'igisirikare ca Congo barakubiswe muri Goma, barakubitwa mu gisagara ca Bukavu, barigizwa kure bahungira mu gisagara ca Uvira, abandi barahungira mu gihugu c'u Burundi. Twababwiye ivyabaye ku kibuga c'indege ca Bujumbura mu misi heze, ibintu bikaba biteye ubwoba. Twababwiriye inama y'abajenero yabaye mu Kayanza, iyo nama ikaba giturumbuka inyuma yaho vyaboneka ko ubwo bari bwishi cane, ndetse tukanababwira iyugagwa ry'umupaka uhuza igihugu c'u Burundi ndetse na Goma ndetse n'igisagara ca Uvira, kubera ubwoba buhari ko umwanya n'umwanya intambara ishobora kwadukira ikisanga mu Burundi, kuko interahamwe nyinshi zo muri FDLR ndetse n'abawazalendo benshi bahungiye mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bakango baranaguze amazu mu gisagara ca Bujumbura, abandi barimukanye ndetse barahungana n'imiryango yabo. Ivyo ni ibintu biteye ubwoba cane, ariko tubanze twigarukire kuri no nkuru. Ni inkuru isa nkaho gose iteye ubwoba kandi yavugishije abatari bake yoba mu binyamakuru vyo mu karere ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni inkuru iriko irahanahanwa cane, yatumye benshi bibaza Perezida Ndayishimiye muri kino gihe arasigarana iki? Igisirikare camuvuyeho, abanyapolitike bamuvuyeko, benshi batanguye kutarya umunwa ku kuvuga ibibazo bihari, bavuga ko ibintu vyamaze kuyangara mu gihugu. Benshi batanguye gusemerera, akarorero n'uyu nguyu yamaze gutangura kuvuga ko intwaro yamaze kunanirwa. Ndiko ndazirika wundi ko nerekanye abantu bivye mahera plus de 50 millions, ngibi vyemezo vyose, inspection zaraje, iperereza ryaraje. Uyu ni umunyepolitike wo mu Burundi yitwa Gabriel Banza Witonde. Turaza kumwumva muri ano makuru, tuze kubaha umuco kuvyo avuga, ndetse akaba yavuye mu gacerere ku bibazo biri mu gihugu. Igisirikare naco catanguye gucanamwo kubera ugutumvikana kubiriko birabera muri Congo, na cane ko Perezida Ndayishimiye ariko arirukana bamwe mu bategetsi bakomeye. Twarababwiye ku munsi w'ejo inkuru y'ibogozwa ry'uwararongoye igipolisi mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Uyu nawe akaba ari Christophe Manirambona Batazira wa Kenya. Tubabwira ko yasubiriwe na General de Brigade Emmanuel Ndayiziga. Perezida Ndayishimiye kandi aheruka gupfunga ikindi gihangange gikomeye mu butegetsi bwiwe. Uyu nawe akaba yaramupfunze yagirizwa ko afise amakuru ndetse n'amabanga ari gushira habona cane ku vyerekeye urupfu rwa Adolphe Nshimirimana, ariko hakaba hari no kutumvikana kuri hagati y'ivyo bihangange ndetse no kutarabana ryiza hagati mu bategetsi bakomeye. Uyo rero Gahungu, Bertin Gahungu yapfunzwe inyuma kandi y'ipfungwa ry'igihangange Nyeganyega. Twababwiye kandi abandi bagiye bapfungwa birazwi neza, bakomeye bari mu butegetsi bapfunzwe barimwo Badeziro w'Amahoro, barimwo ba General Guillaume Bunyoni. N'uruvangitirane rw'ibibazo biri muri CNDD-FDD ndetse no mu Burundi muri rusange. Ibi vyose rero bikaba biteye ubwoba cane. Abasirikare 8 b'u Burundi bari bararungitswe gutorezwa mu Burusiya, batorotse igisirikare baca bahungira mu gisagara ca Moscow. Muti bimeze gute? Ino nkuru irababaje ariko iranateye ubwoba.
n'abasirikare bashika ku 8 b'u Burundi bari bararungitswe mu myimenyerezo ya gisirikare mu gihugu c'u Burusiya imbere yo kuja mu ntambara yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abo basirikare ko ari 8 bose bakaba baratorotse barahungira mu gihugu c'u Burusiya muri kino gihe tuvugana bari mu Moscow. Uko gutoroka kw'aba basirikare rero kukaba guca amarenga ko batashakaga kuja kugwanira mu buseruko bwa Kongo. Narirya n'abasirikare bamwe babonye urugamba ruhashuhanye, bamwe ngo hari abarinjiye muri M23 abandi barahunga. Murazi neza ko hari n'abasirikare barenga 30 bafashwe n'ubutegetsi, no kuvuga bari bataye urugamba, baraciriwe urubanza muri kino gihe, bakaba baraciriwe imyaka umwe, harimwo abaciriwe imyaka 20, harimwo abaciriwe imyaka 10, abaciriwe munyororo guherayo ngo barataye urugamba kubera ko babona ko bariko baragwana intambara batumva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku gutoroka rero kw'aba basirikare kukaba kwerekana ko batipfuza nabo nyene kuja muri Kongo nk'abagenzi babo benshi barimwo abapfunzwe, kuko gushika uno mwanya turiko turavugana abahanganye n'umuhari wa M23 ntibumva imvo nyamukuru ituma bariko baragwana iyo ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zifatanya n'iza RDC zitwa FARDC mu rugamba rwo kugwanya M23 kuva muri 2023. Urwo rero ingabo z'u Burundi rwose zikaba zarahuriye n'ivyago bikomeye cyane, kuko zambuwe ibice byinshi zagenzura mu ntara ya Kivu y'Amajaruguru, ndetse zikaba zimwe zarahungiye muri teritwari ya Uvira ndetse no mu bice bihana imbibe na Uvira. Abandi bashoboye kuyanyaga barinje mu Burundi barafatwa barapfungwa, abandi nabo bakaba banyegeye mu misozi ihanamiye ikiyaya ca Uvira. Koloneli mu ngabo z'u Burundi yatangaje ko abaofisiye bo ku rwego rwa generale barwanyije ico cemezo co kurungika abasirikare mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bitewe nuko zitigeze zitsinda urugamba mu mateka yazo. Bakaba uwo mujenerali akaba avuga ati abajenerali mu ngabo z'u Burundi banze ko abasirikare b'u Burundi barungikwa bakagira uruhara mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC, kubera ko u Burundi bufise amateka y'ibikorwa vya gisirikare ameze nk'inkuru mbi irimwo itembagazwa ry'ubutegetsi, kurwanira kugira ijambo mu karere, ndetse n'ubutumwa butageze ku ntego. Nubwo rero abo baofisiye bakuru mu ngabo z'u Burundi badashigikiye ko abasirikare baja kugwanira muri RDC, Perezida Evariste Ndayishimiye we yakomeje guhatiriza biturutse hanini ku mafaranga menshi yahawe na leta ya RDC. Akavuga rero ko abasirikare bategerezwa kuja kugwana muri Kongo, kubera ko muri kino gihe ameze nk'udafise amahitamwo yandi. Perezida Ndayishimiye akaba abona ko ntasubiza inyuma ingabo ziwe, nawe yaramaze kwikwegera. Ubu ngubu M23 iramwegereye mu gisagara ca Uvira, abona ko rero kuzisubiza inyuma ari ukwita mu mutego. Muri kino gihe rero nta yandi mahitamwo afise, abasirikare biwe bategerezwa kugwana ku gupfa no gukira, kuko muri kino gihe ntibikiri kugwanira Kongo gusa, ahubwo biri no kugwanira u Burundi, kuko uko yagiye aragwana niko yagiye ariyegereza ibibazo, ndetse n'ibitero bikomeye bishobora kwaduka muri Uvira bikaba bishobora gusatira igihugu c'u Burundi. Perezida Ndayishimiye rero ari hagati nk'ururimi, nta yandi mahitamwo afise usivye kugwana gushika kukuka kanyuma. Bamwe mu basirikare babona rero ko ibintu vyifashe, bamaze gutangura gukoramwo akabo karenge, bakaba batanguye guhunga. Ibi rero Perezida Ndayishimiye yatanguye aronka amafaranga, abona ko ari ugufasha mugenzi we, ariko ubu ngubu urugamba batanguye kurumutana. Yo baba FARDC nizo Wazalendo nazo zatanguye kuvuga ko ahubwo zipfuza ico gisagara ca Uvira. Abasirikare b'u Burundi nabo bariko baragwanira. Ubwo leta y'u Burundi n'iya RDC
zagiranira amasezerano y'ubufatanye mu vya gisirikare muri Kanama 2023, Ndayishimiye yahawe ishimwe ry'imiliyoni zirenga 2 z'amadolari y'abanyamerika. Abasirikare rero b'Abarundi bari barijejwe ko baraja bararonka umushahara ugera ku madolari 5,000, ariko menshi akabaja mu mifuko w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bikaba vyerekana ko icuka atari ciza, ibintu bishobora guhinduka nabi cane kuri Perezida Ndayishimiye n'akagwi kiwe bafatanije kurya ayo mafaranga. Hari bamwe rero bavugwa ko mu gisirikare c'u Burundi ibintu vyunyutse. Hari n'indi nkuru ivuga ko abaofisiye bakuru, no kuvuga intwazangabo 14 batorotse igisirikare c'u Burundi mu myaka irenga 2, aho rero umwuka mubi ukomeje gututumba mu gisirikare c'u Burundi, nubwo indongozi zitava mu gacerere ngo zivuge ko ibara ryaguye. Biraboneka ko kuva mu mwaka w'2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yarungika abasirikare kugwanya umuhari wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuva ku muto gushika ku mukuru bafise ubwoba bwinshi cane. Nyuma rero yo gutsindwa bikomeye mu rugamba rwabereye muri teritwari ya Masisi no mu ntara ya Kivu y'Amajaruguru, hari abasirikare benshi b'u Burundi banze gusubira kugwana. Bamwe rero batorotse igisirikare, abandi babaregwa mu majana bakaba baratawe muri yompi, bakaba bafungiwe i Bujumbura ndetse n'ahandi bagirizwa kutubahiriza amabwiriza y'ababakuriye. Inyandiko zitandukanye z'ivyemezo vyafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuva igenekerezo rya 2 z'ukwezi kwa mbere gushika 2023 gushika ku igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa gatanu 2025 zirerekana ko abaofisiye barenga 30 batorotse igisirikare c'u Burundi. Ivyo umukuru w'igihugu rero akaba yarabishingiyeho yemeza ko batakiri abasirikare b'igihugu. Mu ntwazangabo zatorotse igisirikare c'u Burundi harimwo abakuru 14, barimwo 9 bo ku rwego rwa koroneri, harimwo uwitwa Nizigiyimana Pierre Claver Lieutenant Colonel, Barikore Alexis Lieutenant Colonel, Nindereye Angelus Lieutenant Colonel, Nkurunziza Willy Lieutenant Colonel, Habarugira Diomede Lieutenant Colonel, Ndikumagenge Apollinaire Lieutenant Colonel, Nahimana Dafroze Lieutenant Colonel, Ndayishimiye Jean Baptiste na Lieutenant Colonel Hatungimana Philibert. Ibiro vya Perezida w'u Burundi bigaragaza ko muri aba baofisiye bo ku rwego rwa koroneri, uwa nyuma wakuwe mu gisirikare c'igihugu kubera gutoroka ari Lieutenant Colonel Nindereye Angelus wari ufise inomero imuranga matrikire SS 813. Uyu akaba yakuwe ku rutonde genekerezo rya 13 za 11 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Umukuru muri bo rero ni Colonel Nizigama Claver Pierre, akaba yarakuwe ku rutonde rw'igisirikare ca leta tariki ya 8 Mata 2025. We akaba yarafise inomero imuranga SS 827. Abaofisiye bakuru bafise ipete rya majoro bakuwe ku rutonde rw'abasirikare b'u Burundi bazira gutoroka ni Majoro Nkengurutse Merance warukuweho ku itariki ya 21 Gashyantare 2025, Majoro Nkeshimana Edi Germain warukuweho tariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 2024, Majoro Ndizeye Ildefonse, Majoro Ntakabanyura Eric, Majoro Ntungwanayo Alphonse wakuweho mwo itariki ya 13 mu kwezi kwa 12 2023. Abasirikare bafise ipete rya kapitani batorotse igisirikare c'u Burundi ni 13, mu gihe abafise irya Lieutenant batorotse ari 4. Ubu tuvugana rero igitutu nicishi ku ngabo z'u Burundi ziri muri Kongo. Ubwo bani bwishi mu nzego z'umutekano, abanyagihugu nabo ntibatekanye kubera ko ibintu biriko biravugwa ndetse n'ibiriko biribonekeza muri kino gihe bishobora kuza kunyura ibintu
ingabo z'u Burundi zirunze mu ntara ya Kivu y'amajepfo cane mu bice biri hafi ya Bujumbura nk'igisagara ca Uvira hamwe rero n'iza RDC imitwe ya Wazalendo na FDLR bikaba biri mu myiteguro yo guhangana n'abagwanyi ba M23 yaba iyo kubatera cangwa se kubasubiza inyuma mu bitero vyabo. M23 ikaba nayo itaryamye kuko nayo nyene ikomeza kwaguka binyuze mu gutoza abagwanyi bashasha kuko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 ikaba yarinjije mu gisirikare abasirikare barenga bashasha barenga 7,400 bari bamaze amezi atandatu batorezwa mu kigo ca gisirikare ca Rumangabo ni muri teritwari ya Rucuru kandi ikaba bafise ibikoresho bihagije bambuye ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC. Umugaba mukuru w'abagwanyi ba M23 yitwa General Major Sultan Makenga ku itariki ya 2 z'ukwezi kw'icenda nibwo yagaragaje ko afise intumbere yo gufata ibindi bisagara bikomeye muri Congo harimwo Karemi ndetse no mu ntara ya Tanganyika kandi kugira ngo ivyo bishoboke bisaba gufata na Uvira. Mu gihe rero abagwanyi ba M23 bo kwegura intwaro bafise nta kabuza intambara yofata indi ntera ikabaho rero bikaba bishobora kuba igitutu gikomeye ku ngabo z'u Burundi zifise ibirindiro hafi ya Bujumbura. Ingabo z'u Burundi zikaba zongeye kurushwa imbaraga n'abagwanyi ba M23 zikaba rero zishobora kubisaba ko bashobora guhungira Bujumbura ariko zinategetswe gukomeza kugwanira muri RDC ni hahandi hakaba hakongera kumvikana inkuru z'abofisiye benshi batoroka nk'uko vyagenze mu myaka ibiri ishize. Ibi rero ni ibintu bitoroshe gose, ibintu birakomeye ku mpande zose, yoba mu nzego z'umutekano yoba mu banyepolitike. Twatanguye twumva umunyepolitike yiyamiriza ibibera mu Burundi, yo munyepolitike akaba ari Gabriel Banza Witonde. Gabriel Banza Witonde kugeza ubu yarazwi nk'ugendera mu kwaha kwa CNDD-FDD, kenshi yagize ico avuga akaba yashimagiza intwaro na cancane President Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe. Hano rero vyahindutse gose, Gabriel Banza Witonde yerekana ingene intwaro ihari ikingira ubusuma, wenyene akaba avuga ivyamubayeko muri Rona, akaba avuga ingene intwaro yitwaza amacakubiri kugira inyegeze ko yananiwe gutwara. Gabriel Banza Witonde yerekana ko demokarasi atari amatora nk'uko intwaro bivuga, yakaba yiyamiriza imvugo yo kwitwaza abazungu ngo nibo bariko barabuza intwaro gukora ivyitegerezwa. Akaba avuga mu majambo yiwe, tugira tumukurikire. Gabriel Banza Witonde yashavuye gose, tukaba twaheruka amajambo atangaje ya Nestor Girukishaka inyuma y'amatora. Ubu naho ni Gabriel Banza Witonde ahejeje kudutangaza ivyiwe, rero navyo tukabandanya kubikurikira. Katubanze tumwumve amajambo yavuze. Nicyo tumana bati rero Jesse nyana abantu bagize ibintu ukora demokarasi, amatora ni kimwe mu nzira ya demokarasi. Turi kumwe na Kefa niwe nabwiye ati genda afise amakenga, ati burya amatora ya 2025 turayahivye nta ngorane twavanze. Mugabo abahungu bari muri bureau de vote, les jeunes intellectuels nimba ibyo bakefa muri ko baravuga ko amatora yibwe, aba jeunes bakaba bari impliqué. Ati burya turiko turakira ingorane mu gihugu kubera wibuhetse ukaba wigisha uri mugongo. Nimba bagiye muri vol ari abanyeshuri baje amashuri ndaho yaciye bikura ku matora y'abantu y'aba conseil communal bawa jene nyene baciye bajya mahera ati kumbura n'ubwa mbere byayijanye reka ubo tuyajye baraza kajagari kabaye ku matora ya conseil communal bakajya mahera bamwe barapfunzwe n'isa kubera icyo badana ko bwa mbere mutadupfunze ubu mudufunga tuzirike harababivuga uko nyene nabati niyo ko bwa mbere mutadufasha ubu tuko turazirike siminyanyiro muzindi icyo ni kibazo cya demokarasi importe cyo tuma rero baba ngo demokarasi yazanywe n'abazungu maze pa vraiment iyo yaraje sawa reka basi bivuga muri demokarasi c'est principe tuzigerageze hamavuga kahise kabi wijanswe surike kahise kabi uyaje maramvuga ikintu kandi munzo gishimangira usabe yuko abantu bose babonye ibyirindwi na kabiri babonye ibikina na gatatu batuvira mu ntwaro haza abantu batabonye ivyo bintu kuko nivyo bikubira twononera
ugiye ngaho abahungu badanazana imikasha bahegeye amakaminuza babanye neza amoko yose intara zose uri kurabasha mu vya 93 murazi yo twabwiye ngo bigira bisubira ibiki turi muri monde nouveau monde yiruka cyane n'isi y'iterambere mugabo internet yabutse naniyo n'ingorane y'umuzungu yadukoronije mugabo acha bikora byose bakabifatanya n'93 n'72 pour ne pas avancer kahise kabiri rero twarakabonye niba kandike neza mugabo ahisigeze moi j'étais en Italie turiko turiga ibijanye na electronique moderne bijanye na jet de hasard bakubwira bati ahisigeze uno munsi on ne peut pas échapper à la technologie nouvelle ahubwo umuhinga wabyo il se conforme kumere mukandi no kwandika test mayibo ntiko tubati none kama feruje yose yapfuye hama niba yasubirize none abandi bage none ibintu nibiki mu Burundi twazanye amaferuje yose yapfirye rimwe none giye bayazana nta departement yo gukurikirana amaferuje baze barayakora bazanye amatara yakayigira afise amapano n'imbere ya Assemblée Nationale ari gipolisi barivye bateri na pano hejuru n'imbere y'igeze kuri Gardiner hari kandi igisoda barinde mu kuzimu baratwara bateri baratwara pano iyo ni ngorane y'umuzungu yadukoromije imbere ya PC haje kuma pereni barivye bateri baratwara na pano hejuru nico gihugu biba mu ikambi bagatwara ivyo bintu bamenye iyo ni ngorane y'umuzungu ça n'est pas problème. On a besoin de leadership très fort et on a besoin de bonne gouvernance. C'est tout. Hamani kinuje kimbabaza mu buzima cyane. Gose. Uno musi bariko rafata abana tubashira mu migambi. Itwizwe rigenga imigambi rivuga ko état d'imo parti politique 18 une personne est atteinte 18 a évolué. C'est-à-dire kibanza cy'abana si mu migambwe ko umwana adakwifatira ingingo a 18 ni nk'ivyo muri Katolika kumbure batiza abana bakivuka mugabo basanga nico tuma mucengera bapaniko tuberose abakristo benshi ko umuntu amaze kwiga aravuga ati niya bambati ndi umwana reka ngira ivyo wanje conversion niri ko gufata umwana do mwedo 18 ukamushira mu mugambo kandi zikadofata inga pre 18 je nababwiye iyi migambi iri kirashira abana bakibato mu migambi mugire imana mubigisha bagarukire za fondamentale batari mugabo kazuga kaminuza bakazimara nibo bazobasenyura ntibazokwema ibikorerwayo kandi barize bazafite deontologie professionnelle itabemera ayo manyanga ico ni kibazo none hari umuzungu ariko avuga ko abantu bashira mu migambi ubwo nube gitu bwaje ibyo ni byanditswe d'abord ushaka kubishiramwo genda uhindura ubwizwa shingiro cyangwa uhindura ubwitego nk'imigambwe uvuga ati umwana wese arakwiye kuja mu migambi hama natwe rero tuzana abandi mu migambwe tubashiremo hirya no hino mugazo turiko turica ikibanza cy'ike cy'umwana ndiko nerekana ko ibyo abantu bavuze ubwa mbere navyemeranya ko la démocratie importe ifise ingorane kubera yazamwe n'abazungu no dukurikize n'ivyanditswe dufise data tugerageza ibyo nabyo ikindi kintu kimbabaza ariko tuvugana ukuri uno munsi abatwara bose ce sont des escapés des victimes de 72 ntacu bandire parenthèse mugabo banditse lettre ouverte bari cyari ngaha bandikira buyoyo abagwanira demokarasi bari cyari bazima nivyo bagwanira byari biki bagwanira kudakomira kubwambwe kumoko ku ntara ivyo nivyo bagwanira kutagitunga rya leta urumwe none ibyo abo bantu nyene babibonye nabo nyene bakiri bazima uhebu byanke kubikora n'abantu babikoze bakiri ngaha